Bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kino gitondo ndamukije abari hafi n'abari kure bose, ndabaha ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugira twumve ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Itanguriro igice ca 16 duhereye ku murongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma tuheze turabire hamwe ico ijambo ritubwira. Ku murongo mu gice ca 16 ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Sara abarira Aburahamu ati aka gakengerwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, ko nashize inshoreke yanje mu gikiriza cawe. Maze abonye ko afise inda maze ibonye ko ifise inda ica ikengera Uhoraho. Naducira urubanza, Uhoraho naducira urubanza twe nawe. Aburahamu yishura Sara aterega inshoreke yawe ni wewe uyigaba ukayiganza, numugire ukugomba kose. Nuko Sara amukoresha agatuzo, araruha aramuhunga. N'aya majambo ngomba tumara akanya turiko turaganirako. Aya n'amajambo akomeye, tugomba turabe ingene ijwi ry'Imana rivugira mu muntu. Imana ivugira mu muntu, ijwi ry'Imana rivugira mu mutima w'umuntu. Ingene umuntu yotahura ijwi ry'Imana no kuryumva no kumvira Imana no guhitamwo, ni wewe uhitamwo kumva Imana. Umuntu ubwiwe ni wahitamwo kumva Imana. Umuntu ubwiwe ni wahitamwo kumva ico Imana ivuga. Ica mbere no gushira umutima ku Mana. Ica kabiri no gushira umutima kw'ijambo ry'Imana. Ica gatatu no kuvuga uti ndagomba kumva Imana ivugana nanje. Hanyuma ugahwekerera imbere y'Imana, Imana ikavugana nawe, kandi bituma iyo uhekereye imbere y'Imana bituma Imana ivugana nawe, bituma Imana ikubwira, kandi bituma nawe ubwawe wumva ico Imana ivugana nawe. Ntibisaba ko uba ufise ingabire yo kumva ijwi ry'Imana. Oya, kumva Imana si ingabire, kumva ijwi ry'Imana si ingabire. Ego birashoboka ko biba biri mu ngabire, ariko Imana ivuga mu buryo bwose. Imana irashobora kuvugisha utarakizwa ashobora kumva ijwi ry'Imana, n'uwakijwe ashobora kuryumva. Rero reka turabe, ni wewe ubwawe uhitamwo ukavuga uti ntacyo nshobora gukora Imana itavuganye nanje. Uko uhitamo niko Imana igukorera. Uvuze uti ntacyo nshobora gukora, ntacyo nshobora kuvuga Imana itavuganye nanje, Imana iravugana nawe. Kenshi iyo ibyo umuntu acamwo
canke yisangamwo bivana n'ingene umuntu yahisemwo. Kenshi ibyo umuntu acamwo n'ibyo umuntu yisangamwo bivana ingene umuntu yahisemwo. Ni ukuvuga hari aho haza ijuru rikakubwira riti reka gukora iki, hanyuma nawe ukaca ukora ibyawe. Ni ukuvuga ngo uba uhisemwo gukora ibyo ugomba. Aho rero kuko wumviye ijwi ryakurongoye uza gusanga uhisemwo gukora ibidahwanye n'ubugombe bw'Imana. Kumvira ijwi ryawe kugira ngo uhindure ivyo ucamwo, ni ngombwa ko uhindura ijwi riri muri wewe. Kugira ngo uhindure ivyo ugomba gucamwo utegerezwa kumvira ijwi riri muri wewe. Ni ukuvuga ngo Imana, hari ijwi ry'Imana rije muri wewe rikakubwira riti jana iyi nzira, hanyuma nawe ukaryangira ukaca uhindura ukavuga uti njani. Ni ukuvuga n'amajwi abiri ariko araniganira muri wewe. Rero ni wowe ubwawe utegerezwa guhindura inzira utegerezwa gucamwo bivanye n'uko wumva ijwi riri muri wewe. Hari ibintu umuntu acamwo naho yosenga gute adashobora kubivamwo cyangwa adashobora kubirengana. Rero ivyo bintu ni biki? Ni vya bindi iyo utumva ijwi ry'Imana ugaca mu byo wigombeye, hamugaze ugasenga uti Imana, ibi bintu ndimwo ndagomba kubikorerako, ivyo ntushobora kubivamwo kuko ni wewe wavyihitiyemwo. Reka turabe, hari amajwi menshi atuma umuntu akora uko bidakwiye canke umuntu akiyumvira nabi. Muri ca gice twamaze gusoma, turasanga ko Sara niwe yabwiye Aburamu ati rongora ryamana n'inshoreke yanje kugira ngo twironkere umwana. Murumva ni Sara yahisemwo, yumviye ijwi ryiwe, ahitamwo kubwira umugabo wiwe Aburamu ati ryamana n'inshoreke yanje. Ibi rero byaragoranye ingene Sara bivamwo kuko niwe yahisemwo, niwe yihitiyemwo kwironderera umwana avuye ku nshoreke. Inshoreke yiwe nkuko twamaze kubyumva imaze gusama inda yatanguye kumusuzugura, kumukengera, itangura gukengera Sara. Sara nawe yarashavuye, yarababaye kuko niwe yavyikwegeye. Rero hariho amajwi twumvira bikatugora ingene tuyarengana, bikatugora ingene tuva muri bya bindi twagiyemo kuko twumviye amajwi ari mu mitima yacu. Imana idufashe, Imana idushoboze, Imana iduhe kurengana mwene ayo majwi, cyane cyane twumvire ijwi ry'Imana. Imana ishimwe. No kuvuga ngo aha turumvise, twabonye ingene Sara yahanuye umugabo wiwe Aburamu, aramuhanura ngo aryamane n'inshoreke yiwe hanyuma aronke umwana. Sara amaze kubona inshoreke yiwe Hagari afise inda, no kuvuga noneho umubabaro uramwuzura, atangura kumugirira ishari, atangura kumugirira ishavu kuko Hagari yari yasamye inda. Sara nawe atamwana yari bwaronke. Amajwi y'abantu aratuma umuntu akora uko bidakwiye kuko yumvise amajwi y'abantu. Turabona ko Dawidi nawe nyene murantunga, turabona Ana nawe nyene yarumviye ijwi ryo mu mutima wiwe Ana, hanyuma atangura kwigungagunga,
kuko yakomeza kumva ijwi rimubwira riti wewe uri ngumba. Hanyuma hakurikira ko amajwi y'abantu, abantu bakaguma bamutwenga, bakomeza kumutwenga. Ariko Imana ishimwe, hageze igihe Ana yatahuye ibanga ryo kwegera Imana. Imana ishimwe, amaze kwegera Imana, Imana yaramuhinduriye, imuhindurira ibihe. Hanyuma asama inda, aronka umwana. Haje ijwi rivuga ngo igihe kigeze, aho iki kigeze, uzoba ufise umwana. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ijwi ry'Imana riraremesha. Reka tuje imbere. Hariho amajwi y'abantu, na Mose nawe yarumvise amajwi y'abantu. Mose yumvise amajwi y'abantu igihe yakubita wa muntu agapfa. Hari ijwi ryaje rivuye ku muntu riramubwira riti ugomba kungira nk'uko wagize wa munyegiputa. Amaze kumva iryo jwi ariruka arahunga. Reka turabe uwundi yumvise ijwi ry'abantu. Ni ukuvuga ijwi ry'Imana ritandukanye n'ijwi ry'abantu. Daniyeli yumvise ijwi ry'abantu igihe abantu bamubwira ngo nasenge igishushanyo, ariko aranka hamwe na bagenzi biwe. Turabona ko Daniyeli bamutereye mu rwobo rw'intambwe. Imana ishimwe ko Imana yajanye nawe. Imana yajanye nawe mu rwobo rw'intambwe, hanyuma kandi ivanayo nawe. Imana yakomeje kwiyerekana ari mu rwobo rw'intambwe. Intambwe ntacyo zamugize. Imana ishimwe. Imana ikora ibitangaza, hanyuma avayo. Bisobanurwa ngo iyo umuntu yubaha Imana, naja mu bibazo, naja mu bigeragezo, Imana ijana nawe mu bigeragezo. Haleluya! Imana igendana nawe mu bigeragezo, hanyuma ikavana nawe mu bigeragezo kugira ngo agire intahishitse. Imana ishimwe. Daniyeli amaze kuva mu rwobo rw'intambwe, yavuyeyo yubashwe, yavuyeyo akunzwe, yavuyeyo ari umunyacubahiro. Reka dukomeze kubaha Imana kugira ngo nayo itwubahishe. Imana ishimwe. Reka tubandanye. Hari amajwi menshi y'abantu, kuko kenshi amajwi y'abantu aca intege. Turabona hano Mariya nawe mu isezerano rishasha mu butumwa bwiza bwa Matayo, amajwi y'abantu yaje kuri we, aramubwira ngo atwaye inda y'ishushu. Hanyuma nawe nyene haza ijwi muri we ryo kunyegera, agomba kunyegera kugira ngo abantu ntibamenye ko afise inda. Imana ishimwe. Ariko Imana iramubwira iti utwaye inda ya mpwemu yera. Na Yosefu nawe yumvise ijwi ry'abantu n'ijwi riri muri we, yiyumvira kubengera Mariya mu mpisho, ariko Imana imuseruka ku ijwi ry'Imana ryama riremesha. Iyo Imana ivuze turarema. Imana ishimwe. Hanyuma rya jwi riramubwira riti Yosefu, ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Imana ishimwe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Ijwi ry'Imana riravuga. Rimaze kuvuga, Yosefu yongera asubiza umutima kuri Mariya. No kuvuga ngo ijwi ry'Imana igihe cyose ryama riremesha, ariko ijwi ry'abantu rirasambura. Ijwi ryo mu mutima, mu mitima yacu, naryo ritujana mu bitagira ikimazi, rikatujana mu nzira zitarizo. Twame twita kumvira ijwi rya mpwemu yera. Erega no kuri Yesu Kristo amajwi y'abantu yaraje, ariko ntacyo yakoze. Yesu Kristo yahisemwo kumvira ijwi ry'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Rero umviriza, kuri wewe amajwi y'abantu ntazobura, amajwi aguca intege ntazobura.
amajwi akubuza amahoro ntazobura, amajwi akubuza urugendo ruja mu ijuru ntazobura. Ariko humura, dufise Imana. Humura, urafise Imana. Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya! Imana iri mu ruhande rwawe, izogucira inzira ahatagira inzira. Imana izokubwira iti ndi kumwe nawe, nubandanye. Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana riri mu ruhande rwawe, kandi ijwi ry'Imana ryama riri hejuru y'ayo majwi yose. Ijwi ry'Imana riraremesha, ijwi ry'Imana rirabohora, ijwi ry'Imana riratabara. Nuryumvire, hanyuma rizogutabara kandi rizogendana nawe. Imana iguhezagire. Ngomba dusenge. Ngomba dusenga Imana. Ngomba ndagusengere. Hari amajwi menshi yamaza kubwira gukora ibidakwiye, amajwi menshi yamaza guca intege, amajwi menshi yamagomba kujana aho utagomba kuja. Ariko hari ijwi ry'Imana, ryumvire. Niriri kubwira ngo ndi kumwe nawe, niriri kubwira ngo nzogutabara, niriri kubwira ngo nzogendana nawe, niriri kubwira ngo nzogukura muri ivyo bibazo urimwo. Umva, nuryumvire, hanyuma uryizere. Imana izobana nawe. Ngomba dusenge. Mwami Imana yacu, Mana uhambaye, Mana ukora ibitangaza, ndasengeye umuntu yumva aya majwi amuca intege. Bana nawe, mugirire neza, mutabare mu bibazo arimwo, mutabare mu ngorane arimwo, mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye. Mana umugirire neza, kugira ngo akomeze kumva yishuwe. Kumwe wishura Ana, mwishure. Umaze kwishura Ana, byarahindutse. Bamwe bamutwenga, bamwe bamuca intege, none batangura kuhindura amajambo, bahindura uko bamuvuga. Baravuga ngo Ana none hafise inda, kare bavuga ngo ni ngumba. Ndagomba ko uyu muntu muhindurira ya majambo bamuvuga, kumuhindurire mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe rihabwa icubahiro Mana. Urakoze, urakoze ugiye guhindura ibihe kuri uyu muntu. Urakoze, byose ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye. Amen. 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 Amen.